Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambura Idaheta TV na cane mwebwe musanzwe mukunda gukurikirana zino nyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara dusanzwe tubashikiriza mu kiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe kandi nkaba ngarutse kugira ngo dushishikare kubandanya cacigwa cacu tumazemwe imisi. Tumaze kuraba ibiganiro bitatu bitubwira ku nyungu n'akamaro igitungurusumu gifitiye amagara yacu, umuntu mbere yo gushishikara kubungabunga amagara meza, umuntu mbere yo gushishikara kugira amagara meza. None rero muno musi uri hejuru twagomba turabire hamwe igice ca kane. Ico naco kaba kitubwira ukuntu tungurusumu iyo tuyihereje, iyo tuyifunguye, iyo tuyikoresheje mu buzima bwacu bwa misi yose hamwe n'izindi mfungurwa ishobora kudufasha novuga ngo kugumana ubuvyibuhe, novuga ngo buri normale, bidufasha kugumana novuga ngo ibiro biri normale, bidufasha muri make kugumana nariko vuga nkoresheje yamvuga bavuga ngo kugumana akarinye, kugumana agataye novuga ngo taye nziza, mutumba mwiza, bidufasha novuga ngo mani majambo kugenzura gukontorora ubuvyibuhe bwacu. Na rero nagomba ngo muce mwumva neza yuko ni igihe tuyikoresheje neza, ni igihe kandi tuyikoresheje hamwe n'izindi mfungurwa zidaca ziza kuyigwanya, kuko nk'ubu uya woyifata mugabo kayifatana n'ibindi vyongereza ibinure, vyongereza kumbure amalipide n'amaglycide, gutyo ugasanga rero n'uburi naho wayifashe mugabo hari ibindi biyigwanya. Nibaza ko ngaho muca muvyumva neza yuko burya ntiwogera gukoresha ikintu ugishakamwo umwimbo hanyuma ugaca wongera ugishire hamwe, ugikoreshe hamwe n'ibigirante n'ibituma wa mwimbo utaboneka. None rero nuko ni zino mpanuro rero na zino nyigisho ntungamagara tugomba kurabira hamwe muri kino gice cacu kigira kane kitubwira ivyiza n'akamaro ka tungurusumu cyangwa se ivyiza vya tungurusumu ku magara yacu. No musi rero turabira hamwe mbega none ni gute tungurusumu ishobora kudufasha gukontorora, kugenzura novuga ngo ubuvyibuhe bwacu, kugira ngo umuntu ntavagira ubuvyibuhe ndenzarugero, kuko murazi ko ubuvyibuhe ndenzarugero nabwo bufise ingaruka mbi. Hariho ingwara nyinshi ziheka ku buvyibuhe ndenzarugero. Ikintu ca mbere mu bintu bishaka nko kuri bitanu tugomba kurabira hamwe, kitubwira yuko tungurusumu istimula le metabolisme. Metabolisme nayo ni ensemble y'ibintu vyose, ibikorwa vyose, ibintu vyose biba kugira ngo habeho ihoka ry'imfungurwa, ni kuvuga nico bita metabolisme. Ico kintu cose gikoreka muri ubwo ruhererekana cyangwa se muri ubwo rukurikirane rw'ibikorwa vyose biba mu mubiri wacu iyo hariko haraba ihoka ry'imfungurwa. Nibaza ko nganga ngo gica cumvikana. Rero iyi tungurusumu ni imwe mu mfungurwa ngo rero ngo zituma ivyo bikorwa vyose vyerekeye ihoka ry'ibifungurwa, vyerekeye la digestion, bigira ntibimera neza, bigenda neza, biranguka. Rero iyo tungurusumu yorohereje iyo metabolisme, no kuvuga yuko iba yorohereje imfungurwa twafunguye kugira ngo habe ico binavuga ngo combustion de graisse. Kuko iyo metabolisme igenze neza, no kuvuga kandi umuntu akaba atashize imbere gufungura ibintu biguriyemwo ibinure, no kuvuga muri ico gihe burya iyo metabolisme bayi neza harabaho combustion de graisse. Ibinure ivyo umuntu afunguye byari kugwiza ibinure, byari kugwiza ubuvyibuhe ndenzarugero, novuga ngo birasha. Kubera iki? Umubiri wa no kuvuga imfungurwa zahotse neza. Turaza kubona ko muri mu mapoint akurikira ingene burya iyo bihotse neza kandi tutagwijemo ibigwiza ibinure cyane, ibisukari n'ibindi, bica bituma novuga ngo umuntu usanga aca agumana wa mutumba wiwe, ntuduga ngo umutumba ndenzarugero,
tubaza kumbure kuraba ingene bishikara kugenda mu yandi mapuro akurikira. Ica kabiri naco burya ngo tungurusumu umuntu ayihereje neza mu buzima bwiwe bwa misi yose kandi akayifatana n'imfungurwa zitagwiriyemo ibigwanya no canke se byongereza novuga ngo ubuvyibuhe. Muri ico gihe ngo tungurusumu ngo icikora igashiraho ico twita ngo ni effet coupe fin, ni effet novuga ngo ituma umengo umuntu acagira aca aba hadafise inzara, ntasonza cane, ntasonza hafi na hafi. Muri ico gihe rero ngo ingene biba vyagenze burya iyo tungurusumu ngo ifasha kugira ngo kumera nkaho umuntu ahaze n'ingoga, akumva yuko ahaze n'ingoga. Urumva yuko iba yagize ico n'ubuntu uvuga ngo no gukupa inzara, novuga ngo iba iburijemwo inzara yotuma umuntu ajya cane akahava usanga kumbure rero kujya cane gutumye umuntu agira quantité nyinshi, ajya vyinshi. Ivyo vyinshi navyo bikaba ari ibintu vyo have bica bituma wa muntu agira ubuvyibuhe ndenzarugero. Urumva rero ikintu umuntu afungura kigatuma yumva ko ahaze kandi atahagishijwe nuko ariye vyinshi. Urumva ko uri nk'umuntu akeneye novuga ngo kugabanya ubunini cyangwa no kugumana ubunini butari bunini ndenzarugero. Urumva ko muri ico gihe iyo effet coupe fin iraheza igafasha. Ca gatatu muri bino bintu bitanu bitwereka ingene iyo tangawizi ifasha novuga ngo kugumana ubuvyibuhe atari ubuvyibuhe ndenzarugero, nuko ngo tangawizi ikora si tangawizi ahubwo tungurusumu mu ntunge. Ndabijanira nije tungurusumu na tangawizi kumbure kubera ayo matete, kandi nkaba nkunze no kugira n'ibindi biganiro kuri tangawizi. Muri iyo misi yose naravuze kuri tangawizi. Rero iyi tungurusumu biraheza igafasha kuba detoxifya, igakora nk'ikintu kijeje ku detoxifya, gukura ibintu biri toxique, ibintu vy'imicafu, ibintu vy'ubumara biri mu mubiri. No kuvuga ikoza mu mubiri canke se novuga ngo igakura, igasohora, igafasha ikorohereza umubiri gusohora ibintu biri toxique vy'ubumara biri mu mubiri. Muri ico gihe rero ivyo biri toxique arivyo twakwita ngo ni amatoxine, iyo bisohotse mu mubiri wacu ntibigume vyistoka mu mubiri wacu, ngo bica vyorohereza umubiri kubaho umubiri utagumya novuga ngo amazi menshi, kuko ayo mazi menshi nayo nyene aratuma umubiri novuga ngo ocugira umuntu agacagira ikibiribiri ubunini iki, kandi muri ayo mazi no muri ivyo bintu novuga ngo ama liquide interne iyo yabaye draine murumva yuko nyene umubiri ntugira ntucuguma nk'ufise amareserve menshi, ngo bihabe bice bituma umuntu agira aba munini. Yakane muri bya bintu navuga ngo ni ibintu biri toxique cyangwa se muri ya matoxine haba harimwe ibintu bitari bike bigira bishobora gutuma umubiri ugira novuga ngo wononekara. Ibaze nk'ibyo bintu biri toxique turiko turavuga nimba ari nk'ibifatiye ku magaze ava muri bya bintu umuntu ajya anwa ya maji niko novuga limwe za furusana canke ikintu cyose urumeke kivuga ngo pfuko za malte za energie n'ibindi kumbure byinshi byo byose bigira bivuga ngo urumuye. Ivyo bintu byose birimwe amatoxine, birimwe amagazi, birimwe ibintu bishobora kugira guhungabanya amagara y'umuntu, bishobora gutuma umuntu agira ibinure byinshi mu nda, inda igapompa, ukabona umuntu inda yasheshe, kumbe ni amagazi. Habayeho novuga ngo amagazi mu nda byarapomfye, birapompa birimo n'amasukari, twavuga ngo n'amasukari adakenewe mu mubiri, kwa amasukari mu mahinguriro birimo ivyo twita ngo ni amacalorie vide. Muri ico gihe rero murumva yuko hatabaye ikintu kidetox ivyo bintu by'amagazi by'ubumara by'imicafu ngo biveyo ha mu mubiri uheme woroherwe, murumva yuko bishoboka yuko rero umuntu atagira ubunini akavyibuha cane, hanyuma kandi atari vyiza bidakenewe ku magara y'abantu. Rero ko iyo tungurusumu ifisa ko kantu muri yo ko koza ko gusohora, ko gufasha gusohora ibintu biri toxique, ibyo bintu by'amatoxine. Muri ico gihe rero tuca twemeza yuko tungurusumu ishobora gufasha hamwe umuntu yoza arayifungura. Ikintu cya kane muri bino bintu bitanu tubona ngaha dufise muri kino kiganiro cyacu tuno munsi ni icuko tungurusumu ngo igirane
igabanya stockage de graisse, ça réduit le stockage de graisse. Aha mu kirundi tuba tugombye kuvuga yuko tungurusumu igira igabanya novuga ngo ukwibika canke se ukugwira kw'ibinure mu bubiko bw'ibinure mu mubiri, canke se igabanya ibinure ngo ibibuza ibinure ngo ntivyibike ntibigume vyistoka bigwirirana mu mubiri. Murumva rero yuko ngaho muri ico gihe naho nyene ibinure nimba bitaronka gahengwe ngo bigume vyibika mu mubiri ngo vyigwize bibe vyinshi birundane, murumva yuko ico gihe naho nyene iba ifashije mu kugabanya intuze. Habavugamo yuko rero bugiye ikintu kibitera canke kibifasha nuko hariho decompose mu mbono ko hariho ibintu mu biri byinshi bigize tungurusumu, hariho ico bita ngo ni viniditiri muntu kidagizemo ukuntu mbona ari igiteme kimaze kuntu ni vinilditine iri muri iri muri tungurusumu. Hanyuma rero iyo ntuzi iyo tungurusumu, ivyo bintu biri muri tungurusumu ngo biragira biraburizamwo la transformation des cellules graisseuses. Iki kintu kiri muri tungurusumu ikizira naho mva ari ikintu cy'ikiharadabu, ariko mwumve yuko hariho ibintu biri muri tungurusumu bita vinilditine iri muri tungurusumu isanzwe ngo igira iburizamwo ihingurwa ry'uduce ndemangingo tw'ibinure. Muri ico gihe urumva yuko rero umubiri ntuheza ngo ukore ibinure ku bwinshi iyo umuntu afungura tungurusumu ku rugero rwiza. Hanyuma ica gatanu muri bino bintu bitanu n'icuko ngo burya il équilibre le microbiote. Le microbiote twaravuze mu biganiro biheruka ni ingene hariho kumbura ingene novuga ngo umubiri usanzwe ufite ibyo bita ngo ni amabacteri ari amabone bacteri, novuga ngo ni imigera canke se novuga ngo dukoko kumbure singene tuvuga gutyo tugira dusanzwe dufasha umubiri kubaho neza, dufasha mu kudekompoza ivyo umuntu yariye, ibintu nyene nk'ivyo, mugabo tudafise ingaruka mbi ku magara y'abantu kuko tuzi yuko amabacteri twumva ko ari amabacteri yica, ariko umubiri urafise amabacteri yawo muri novuga ngo muri flore intestinale cyangwa se mu bihimba byose bitandukanye, afise ico bita ngo ni microbiote. Iyo microbiote rero ifasha munda kugubwa neza, kudekompoza ivyo umuntu yariye, hanyuma ivyo umuntu yariye bikagirane bikamugwa neza. Rero ayo mabacteri canke dufate basi iyo microbiote iragirane iraba favorize irashishikara kugirane kuba yorohewe, nayo ikabona korohereza ibijanye n'ingene ihoka ry'ibifungurwa ryogenda neza kandi rigenze neza, nta magrese, nta binure, nta bintu vy'amaglycide, nta bintu vy'amalipide, nta bintu vyistoka mu mubiri bitari bikenewe ngo bigume mu mubiri, kubera yuko birarengana neza umubiri ukagira ntugumane bavuga ngo mu bubiko bwawo stoke idakenewe. Hanyuma rero nagoma ngo imbere yo kurangiza duvugane ku mapoint abiri akurikira nkuko twagiye tubigera. Mbega umuntu yoyikoresha gute, umuntu yoyifata gute, byogenda gute? Burya ngo tungurusumu byo bavyiza gusoma umuntu ageze ayifashe ari mbisi naho twarabonye umuntu aragirane arayisya canke akayihura mu gasekuru, hanyuma akayivanga n'ivyo afungura, bishitse akayiteka naho byo bavyiza ko atayicanira nkaho umenga umuntu ariko acanira ibigori vyumye intete, imitetezwa umuntu akayiteka akayivanga n'ivyo agirane ateka ku sauce y'ikimurazo gukora nka kimwe mu birungo, kandi bimotesha neza imfungurwa, bituma indya zigira yindi guze bikaryoha, ibintu nyene nk'ivyo. Muri ico gihe rero biraheza bikagirane, biraheza bigafasha iyo umuntu ayifunguye muri ubwo buryo. Hanyuma umuntu yokwibata mbega none mbega no ifungura ryari nimba koko nshaka yuko imfasha bino, kurumva hari ukuntu umuntu ayifungura bivanze n'imfungurwa, ariko ku muntu ngo akeneye kuvuga ko yogira inguvu zo kumufasha kugwanya ubuvyibuhe ndenza rugira adashaka, ngo wewe mbere yoyifungura ngo imbere yuko afungura hariya hejuru twabonye ko ifise effet coupe fin, ifise ingene iburizamwo akayabagu ndenza rugero, bigatuma umuntu yumva yuko inzara iheze atari uko ihejejwe nuko yariye vyinshi.
rero umuntu agomba yuko bigenda gutyo yoyirya hagisigaye umwanya kanaka imbere yuko afungura kugira ngo bifashe korohereza ya epe coupe fin bitume rero niyafungura yumva ko ahaze n'ingoga atiriwe arajya vyinshi kuko niyahaga hagijwe nuko muri reservoir huzuye urumva ko ajya vyinshi umuntu niko bivamwo ya magrese bya binure n'ibindi bituma umuntu avyibuha. Hanyuma kandi umuntu yokoza ati mbega none nojya iyingana gute, twagiye tubivuga mu biganiro vyagiye birengana yuko mu vy'ukuri novuga ngo agahando kamwe canke tubiri ku munsi duhagije. Duvuze nka tubiri ku munsi urumva yuko kamwe canke tubiri ku munsi umuntu yoshobora gufungura kamwe kumbure mu gatondo canke ku mugoroba muri ropa yo ku mugoroba canke nimba amaze kumva neza ko atama effet secondaire yandi no kuvuga mabi nimba umuntu amaze kumva ko umubiri wiwe uyakira neza arashobora kuba yofata imwe mu njya zo mu gatondo canke za saa sita yindi nayo mu njya zo ku mugoroba. Ivyo vyose biraheza bikagira biraheza bigashoboka. Ibisigaye navyo ni bimwe mashobora kuyikoresha mu masose mu mfungurwa ingene ashobora kuyiteka mugabo atayibabaje cane ngo ihave ko mbigire ikintu yogirane yotakaza kuko twaramaze kubona yuko iryoshe gusumba canke se igira icifashije cane ahubwo nshimikire kuri ico igira ivyo ifashije cane iyo itabitakaje umuntu ayiriye ikiri mbisi atayiriye abanje kuyiteka cane kumbure ibintu nyene nk'ivyo. Rero nuko nibaza yuko bitahuritse kuyifungura n'ifungurwa kugira ngo kumbure umuntu igishishikare gukora ibikorwa byayo kandi burya tungurusumu urumva nyine nta bintu rifise ngo have ituma umuntu avyibuha cyane, ariko mugabo kandi twaravuze yuko byoba vyiza umuntu yigereye akiyumviriza koko bishitse umubiri we ntuyakire neza, si vyiza ko yojya nyinshi. Nuko mu kurangiza rero umuntu yokwiyumvira mbega hariho ivyo umuntu yokwirinda. Ivyo umuntu yokwirinda mbega nibiki byogenda gute? Mu vy'ukuri umuntu akwiye kumenya yuko umubiri wiwe akwiye kumviriza iyo ariko aragira ariko arafungura iyo tungurusumu ntacarya vyinshi kuko vyinshi navyo birahungabanya, tout excès est mauvais. Rero umuntu agize une consommation excessive vyoshobora gutuma habaho des troubles digestifs, vyotuma hashobora kubaho ihungabana ryo munda, amagara yo munda, ibintu bikamugwa nabi, akaba yogira yo kumva ko munda byapararanganye, kumbure bikaba vyotuma yumva umengo arajya ntibihoka canke akaba kumbure yo nagira amagaze. Urabona nyine ibintu nyine nk'ivyo kumbure bibaye birebire umuntu akaba yonafatwa mbere banashaka na diare kumbure kubera ko bariye vyinshi cyane. Ikintu cose naho cyo bakiryoshe gute naho cyo bariceza gute ku magara y'abantu, umuntu ariye cinshi arengeje urugero urumva nyene kiramukorera ko naco si vyiza reko umuntu yogira ibirenze urugero. Ikindi naco ni uko umuntu ariye nyinshi kandi hafi na hafi bikwege cyo twavuga ngo ni mauvaise haleine. Iyo haleine ni akamoto kabi umuntu agaca yumva kumbure sinzi ko novuga ngo akamoto kabi burya byamaze kumota bagenga ngo ntibari bibi, ahubwo mvuga nti ibyo tuma umuntu anuka mu kanwa gaca nyine sango nyine birajena abo mu bana abo murarana canke abo muhurira ku kazi akumva umengo ntiyo guhagarara impande kubera iyo tungurusumu. Ariko mugabo ngo iyo umuntu ayiriye hanyuma agaca yiyugumura ibisigaye akanwa amazi ku rugero ruhagije bituma amaglande salivaire udusaho tujeje guhingura amate tworoherwa kubera yuko waciye uha umubiri amaliquide atari amazi ku rugero ruhagije, bigatuma rero concentration ubukari bwa yatungurusumu bugabanuka kubera yuko wanyoye amazi menshi, hanyuma kandi umubiri nawo ucuhingura amate ataguriyemwo tungurusumu ikaze cyane. Gutyo rero kubera ko no kuyugumura umuntu yugumuye hanyuma karaba ko hari ikindi kintu kumbure kimotesha neza mu kanwa yogira yofungura, gutyo bica bigabanya ako kamoto cyangwa se ako kanuko katungurusumu, hama nibeze ngo bihungabanye umubano mufitaniye nabo mubana. Nuko rero bakunzi bayaga muganga nizera yuko mwumvise bitari bike mu kungene tungurusumu yogira ico iterereye mu kugwanya ubuvyibuhe ndenzarugero canke mu kugwanya ibiro vyinshi, aho usanga umuntu yavyibusha akagira obesite.
Ego nuko rero jewe Janvier Manirambona nataramanye namwe kuva mu ntango ya kino kiganiro, aha niho kigarukiye. Mwebwe bashasha mushishikare gufyonda kuri sabone kugira ngo mushishikare kuronka ibiganiro birimo inyigisho zitandukanye, inyigisho ntungamagara kuri Ntambwe Idahita TV. Naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga.